Okay, Mike. None ubona ari yahe nzira nokoresha kugira nke muri ibibazo byanje? Birasanzwe kandi nabikubwiye. Ryohego. Uzorondere mu mpamvu igihumbi zituma ubabara. Urondere mu impamvu imwe gusa yatuma uryohego. Iteka ryose akazoza keza kari mu biganza by'abantu bamana umunezero mu mitima yabo. Okay. Gute nobikora Mike? Okay, birasanzwe. Urazi gucira. Gucira? Ya. Je nawe tugomba ducire. Turabona indashobora gucira kure gusumba ubundi. Wantsinze umukino wa mbere. Uwo sinza kwemera kuntsinda. Iteka ryose nzora gutsinda Mike. Okay. Come on. Okay. Shikana hariya hefu. No. Ngumva ndagutsinda. Let's try then. Tugereze amajwi. Tani ndashikana ijwi kure gusumba ubundi. Ready? Okay. Okay. Jako. Yo. Okay, tugiye kuzunguruka. Turaninda zunguruka cyane gusumba ubundi. Wewe nguma ndagutsinda. Okay. Ready? Sawa. Imwe, kabiri, gatatu, let's go. Hari ahantu ku gasozi hejuru ibiti n'ibiyaya byari bituje. Izuba ryarasa ritanga umuco wamurikira imitima ibiri yuziranye inkovu y'umubabaro. Icyo gihe inyoni zari mu biti nizo zabaye ivyabona kuri uwo munsi w'umunezero. Tuzi aho uri kwa muganga. Imana ishimwe ko wavyutse. Umutima wawe uriko uratera cyane. Nahejeje kugutera umututu mu maraso yawe agenda bukebuke. Oyo diva twamaze kumenya ko ari mu buterere, ariko adresse yiwe ntayo dufise kandi kumufata byo tugora.
biroroshe cyane. Ndiko ndavugana kuri telefone ya Santiana. Sinzi ni yari. Ivyo biraza kutworohera. Rondera imisore yawe. Aka kazi ndashaka kugahera vuba cyane. Ugende umuvugisha mu kibanza ca Santiana. Umusabe ko mubonana. Ugerageze biheze kare. Ucunzana telefone. Mama, ndafite amakuru meza. Mama yabyutse. Imana ishimwe cyane. Imana urakoze. Ukora ibintu ku gihe. Dr. Ben, genda uheraheza ku kazi. Nanje ngerageze kwitaho umuvukani wanje. Nitavye ubutumire bwawe muganga. Mwari mwampamagaye? Ego cyane. Hari ikintu narishaka kukubaza. Nta ngorane ndakumva. Nari nkeneye inyishu z'ibipimo mwafashe umukenyezi yitwa Rebecca Irankunda. Ibipimo vya mbere vyerekana yuko umugwayi amaze igihe kitari gito ari paralyse. Bivanye nuko tubona amagufa yiwe. Ibindi bipimo bishoboka après 48 heures. Turacarindiriye turabe inkomoko y'ikibazo. Iyi dossier nkeneye kuyikurikiranira hafi. Harimo ibintu byinshi biriko birantera amakenga. Okay, Santi. Location wampaye nayibonye. Umwanya nza kuba shitse. Ndagusavye ntagire n'umwe uza kubwira kuvyerekeye ibi bintu. Kandi akwizeye. Basore. Moya mutazo washitse. Nizere ko muzi icyo gukora. Yes, twazi icyo gukora. Nuko umugenzi wanje akora muri laboratoire mu kaje katari karitaba telefone. Burya nari nifuza yuko aza kuza ngaha. Hamukamuha blood sample akagenda gupima ibindi bipimo. Hamakanzanira inyishu. Ariko ndafise ikibazo doctor. Kubera iki dossier ugomba kuyikurikirana cyane? Uribuka mu madosiye wanzaniye la fois passée ifishe mu mama yitwa Irankunda Rebecca. Ego cyane. Nene witwakiriye ngaha? Bien sûr. Ikintu rero kiriko kirantera amakenga nuko namukoreye visite. Umumama nahasanze akambwira ko yakize neza ahubwo asigaye akorera ruguru. Ikintu kintangaje nukumva ko amaze imyaka myinshi cyane ari paralyse. Ibi bintu birimo gufungura rero cyane. Ntagira umuntu n'umubwira kuvyerekeye ibi bintu. Wembikira neza iyo blood sample. Ndabikora nuko bimbwiye muganga. Kare mu gatondo ubwo navyuka sinayinzi yuko nza kwirigwana n'umuntu ntazi. Umuntu yigeze no gushaka kunyiba. Nishimira ibihe byiza namaranye nawe. Reka tuvyite kuri umunyamahirwe. Okay, Mike. Hajya mu buzima usanzwe uri umuhinga cyane mu kwibiki. Okay. Jero mu buzima busanzwe sanzwe ndi umuhinga mu kwiba umubabaro. Iyo nje mu buzima bwawe ndagusopa umubabaro zaganye yose urumva ndagusigariza umunezero mwinshi. Wow, ndabikunze cyane. Mike, ndagushimiye ku bihe byiza twamaranye. Wabyitwayemo neza. Okay. Nizere ko ndabafise amahirwe yo gusubira kubona kandi.
Mike naguhaye nimero yanje kandi wambwiye yuko uza telefone ejo nevera. Okay. Ejo mu gitondo isaha 3 zoba ntaye telefone yanje nakura nimero yawe kugira numve ijwi yawe ryiza. Nizere ko ari uza kubura kugira unyitaho. Katuzita ko umunyamahirwe. Santiana, welcome. Kugumye uhagaze ngaho. Ndatangaye James. Sinahinze ko nza gusanga mama wanje amerewe neza nkuko. Aheza amasaha atari makeya akangutse. Nari ngaho kuva 17 yarashonje cyane. James, simbona uburyo no gushimira ukuntu ushishikara kutuba hafi. Hamwe n'uburyo ukunda mama wanje. Uri umuntu mwiza James. Nta mpamvu nimwe ihari yo kunshimira. Ahubwo mwarakoze kunyakira mu muryango wanyu. Hama mama nawe nzomurondera ibitaro bimeze neza. Kandi ndavyizeye ko bizogenda neza. Twizere kandi dusenga kuko Imana niyo muremyi wa byose. Isawa. Yeah. Hama hari utubazo nashaka kubabaza twerekeye umugwayi. Nta kibazo. Izina n'amatazirano? Rebecca. Irankunda Rebecca. Arafise umugabo? Ego. Ciwe. Amaze igihe kingana gutagwaye? Hafi 12 ans. Asanzwe avurirwa he? Nta na hamwe. Afise umuganga mukurikirana. Nako yarafise umuganga yahora mukurikirana ariko ubu siko biri. Okay. Urashobora kumbwira uwo muganga nimba ataco bitwaye? Yitwa Ben. Hamirindi? Ntarindi nzi sinkeneye no kurimenya. Niyo nzima. Yitwa Niyo nzima Ben. Murakoze. Hama nituramenya neza inkomoko y'ikibazo. Hari inyishu z'ibipimo zitarasohoka. Uwo muti twamuteye uza guhera isaha 8 z'ijoro. Niho tuza kumutera uwundi. Sawa murakoze. Merci. Hama daddy, ndabona burije. Ngira nawe muhira. Mugabo je mu gitondo nzogaruka ngaha. Urakoze cyane mungu wacu. Ukabugiye muhira untwarira abakobwa banje ubadepose niba ataco bitwaye. Nta kibazo papa. Merci. Ariko papa, je narinzi ko nguma ngaha nkasigarana na mama. Ivyo nivyo waruzi. Ariko nanje hari ivyo navuze. Mwebwe ni mutahe. Jenza kuguma ngaha ndaba umugore wanje. Shitse mutashe. Yego mama, nubona ko amasagiye. Oh, okay. Santiago.
uri wehe ko nakurondeye nkakubura? nari kumwe n'umugenzi mambe ndafise umugenzi arwaye kandi cane. Niwe wari wagiye kuraba? Ego. Uri wenyene? Ego. Ha mugenzi wambwiye ko yagiye kuraba ninde? Umugenzi wawe? Tara telefone yawe. Nakurondeye kuva ku murango ndayiguhe ndakubura. Ok, merci. Santiana. Santiana? Uyihebe. Ugeze kure? Gusa nakwibaje kuva kare ugishika kwa muganga. Waboneka nk'umuntu anezerewe cyane. Santiana, wakunze? Ariko nta kuntu woreka gukunda. James ni umuhungu mwiza cyane w'igikundiro. Nta mukobwa n'umwe mubona ngo reke kumwishimira. Ikirengeye ivyo sha acisha bugufi. Santiana, uri umunyamahirwe kuba ufise James.